ndabaramukije aho muri hose hano muri kuri Rimo TV akaba ari Jean Pierre abashikiriza ibiganiro nkuko mubimenyereye. Uno munsi mfise umushitsi ari mu gihugu ca Canada i Toronto aho akorera ibikorwa byo gufasha abandi by'ubumenyesha makuru eka akora ibintu byinshi ariko bwirashike ngaho hari ibintu yaciyemwo bitamworoheye. Ivyo rero nivyo agira tubwire kugira abonereho abwira abandi yuko ibintu biba byoroshe mbwa mu nyuma ibintu biraja mu buryo bikavana n'ingene umuntu avyifashemo. Kari umushinga ntahe hama mwi presente. Murakoze Jean Pierre kuntumira muri kiganiro. Je nitwa Patrick Bizindavyi, nkabamba mu gihugu cy'u Burundi, nkabamba Toronto muri Canada. Nashise muri Canada mu mwaka wa 2002. Urumva ko ndahabaye imyaka 17 igirihere. Nga Toronto rero nkaba nkora ibintu bitari bike, ndumesha makuru mu by'inkino, nkongera nkaba mfise imigambi sinzi ko mu Gifaransa entreprise ishira hamwe bifasha abantu batari bake gushobora kwiteza imbere mu migambi bafise. Hanyuma nkongera nkakora mu byo kumesha makuru mu ishira hamwe ryo gufasha abantu bashasha bashise ngaha Toronto muri France. Urakoze cyane mushinga na Patrick, ibintu ukora ni ibintu byiza cyane kandi bizofasha abantu benshi. Nubu birabafasha ariko kugira ukora ibyo bintu hariho kahise. Ako kahise niko kenshi usanga gafasha umuntu iyo kaba kagumye cyangwa koroshe. Wo katubwira. Murakoze. Ego naje mva i Burundi mu mwaka wa 2002. I Burundi nakora muri Radio Bonesha. Nkaba nashikiye Montreal ndahamara indwi, hanyuma ncafata umugambi wo kuza Toronto n'ico gihe cyo mu mwaka wa 2002. Imisi ya mbere rero ntiyari yoroshe cyane. Nibaza yuko ivyashikiye misi ya mbere byari ibintu hari bwawe mu buzima ko mu Burundi ukura ubona abavyeyi bari hafi, ubona abagenzi bari hafi, nta kintu wovuga yuko ari ingwanye za cyane mu buzima bwa misi yose wabona. Mugabo maze gushika ngaha rero nagize ingorane nyinshi cyane misi ya mbere. Umuntu atararonka impapuro zo gukora, ndanagwara, basanze bazi kwino uje misi ya mbere baragupima bagasaba kwaye basanga mu mahayi wanje muri pomo harimo ingwara ituma ntashobora kuronka impapuro zo gukora, ntashobora. Rero misi ya mbere ntiyari yoroshe gose. Mugabo ndanabura nahomba, ndaja ahantu mu bantu batagira iyo baba, ndahamara amezi 3. Rero misi ya mbere ntiyari yoroshe cyane, mugabo byari bikenewe kuko narakwishirwa kiniya cyane gituma nshobora gufasha abagenzi banje bagishika muri iki gihugu babona yuko bigoye bitoroshe. Urakoze cyane. None uno munsi uravye aho ugeze nigikushima? Ndashima gose kuko nkishika muri iki gihugu hariho imigambi nihaye. Nico kintu ca mbere namambwira abambajije bashitse muri iki gihugu. Ndabwiye ikintu ca mbere imbere y'uko kiri byose no kwiha imigambi ukagira ivyo bita mu Gifaransa ama objectif. Washaka ukanayandika ukavuga ati Imana impaye ngibi ibintu nagomba gukora. Rero aho ngeze ubu byinshi ibyo nanditse nkishika byinshi namaze kubikora. Nkishika navuze yuko ngomba gutanga ishiramo giwanje, ngomba gushobora gufasha abantu. Ico gihe sinari bwamenye neza inzira nzocamwo canke abo ngomba gufasha baribo. Mugabo ndibuka yuko ibintu byose nanditse ku rupapuro byose byabaye. Navuze yuko ngomba gukora mu radio, ibyo byarabaye. Byose biri mu migambi nihaye shika. Sinenzi iyo ko bizoshika, mugabo Imana yarampaye ndabishikako. Naronse abantu benshi bangiye imbere bamfashije. Ubu aho ngeze ahantu numva yuko na James ico notanga imyaka 17 maze ngaha simike.
ariko rero naho mvuga yuko nshima sindashikaho nifuza ko ndacafise imigambi itari mike mugabo ivyo nize ni shingiro ikomeye cyane nshobora kuvuga yuko aho ngeze nshobora kurushiriza ninabandanya nkora ninabandanya nizera ninabandanya ndonka abo dukorana nkuko kwiwawe wabwiye uti ndafise ahantu wovugira ushobora kuvugira abandi nibaza ko ibintu ngomba gukora n'ibintu benshi agomba gukora si ibintu ushobora gukora wenyene. Abakiri hari iwacu hari abantu bashobora kuvuga ati turifuza kugenda muri Canada cha turifuza kuza muri bihugu, ubabwira iki? Kuko ni vyiza ko baza biteguye, kuko buri yufise umuntu agucira inzira haraho ukoresha ivyo nawe uzi wongeho n'ivyo akubwiye ugasanga ni ibintu bitomoye urashitse ahantu wumva nawe ushaka gushika. Murakoze. Cyambere no babwira nico nanje bambwiye. I Burundi nafise umugenzi n'ubu turi kumwe ngaha Toronto no mumensha makuru azwi cyane Burundi yitwa Joseph Bitamba. N'umugenzi kuva kera cyane. Hanyuma rero ndamubwiye yuko ngirangene muri Canada aranyicarika arambwira ati iki gihugu ugiye mu gihugu ciza. Ivyo rero byaramfashije cyane kumenya yuko ngiye ahantu heza. Niyaba rero hari umuntu yakoranyumiriza ubu afise imigambi yo kuza muri Canada canke yaronse impapuro zo kuza, ikintu cyambere no mubwiye nuko ni igihugu ciza. Ico ni ndamaze kubibona ko ari igihugu ciza. Ariko ivyo twiyumvira tutarashika muri iki gihugu, uko twiyumvira Canada turi hanze ushise ngaha sico kimwe. Kuko iciyumvire dufise ca Canada ni iciyumvire tubona muri televiziyo, ni iciyumvire tubona abantu bagiye muri Canada bagataha iwacu tukabona basa neza, si igihugu coroshe na gato. Kuko ugishika ngaha naho warakoze mu gihugu uvuyemwo ngaha ushitse umenga utanguye ubuzima bwawe gushasha. Kuko byose nibishasha, ukuntu dukora ngaha ntibisa na gato ni iwacu, ukuntu imibereho y'abantu ngaha ntisa na gato iwacu. Ikintu cambere wogira nukurondera ico bita information. Ngaha kumenya information ni ikintu gihambaye cyane. Information rero aho yirondera ni ikintu gihambaye, kuko ugiye kuraba mugenzi wawe information afise usanga idakwiye cyangwa ugasanga aguhaye information yari iriyo haciye imyaka 10 mugabo byarahindutse. Byiza wo kwegera amashira hamwe afasha abantu bagishika, hanuza ubaze mugabo uraba uhanuza wariwe, uraba hamaze kwishikana, urabe yuko ashaka guha impanuro zibona kandi nawe nyene agushikana aho yakwizo izo mpanuro. Kuko sinovuga imyaka maze ngango ndazi byose muga ndaza aho ndabirondera. Icakabi cyo kumenya nuko muri ibi bihugu vyino ha muri Canada cyangwa muri Leta Zunze za Amerika nukumenya kwigurisha, ico kubita kwidandaza, ukabereka yuko ufise inguvu ubizi byo kubaza, uriko rakubaza umurabe abone yuko ufise confiance muri wewe. Ivyo rero ntibisa n'imibereho yiwacu. Iwacu uti urakubaza ati bite urakomeye, ukivuga ati buhoro buhoro, naho ubukomeye ubwo ati buhoro buhoro. Ngaha bambaje ati urakomeye mbwa nti harabona. None ga Patrick, uravye aho ugeze nko kuvuga kushima, wibona he muri 10 ans? Musango nje ico kibazo namanda kibaza abantu nanje barakimbajije. Jewe nda ikintu numva muri jewe nahamagawe gufasha rero biri kwinshi. Gufasha biri kwinshi. Jewe ngomba gufasha abantu kwiteza imbere. Jewe novuga yuko Imana yarampaye ingabirano yo kwicarana n'umuntu ntamwumviza imigambi afise, nkamwereka ahashobora kuronka umufasha, nkamwereka ngene abishaka ku rupapuro,
nkamwereka ahaja kudodora kugira ashobore kuronka abamufasha biteza imbere, haba abagomba gushira amashirahamwe privé, haba abagomba kuvugira amashirahamwe yo gufasha les ONG. Ni ibintu nize nshobora kukwereka aho uca, nkasha nagufasha na wewe ingene ushobora kwiteza imbere muri wewe, kugira icyo bita confiance muri wewe, kugira uwo mugambi wiyumve ko ushobora. Hanyuma rero yini migambi mfise nuko ndakunda kwandika gose, nagomba ko mu myaka 10 nzo amaze gusohora ibitabo bitari bike bishobora gufasha abo tuva hamwe canke abandi usoma igitabo guti nanje kujya kuntu yabigize nanje no bishobora. Niyo migambi mfise. Kuko mubibona umwanya urarangiye, nagira mbaze umutumire wacu yuko hari ikintu afise yo kongera ko, kuko akora ibintu byinshi kandi binezereye kandi biteye igomwe. Patrick, hari cyo kongera ko s'il vous plaît? Umwanya dusigaje nagomba icambere kugushimira, nagomba gushimira kuri akaryo umpaye ko gushobora kuvuga nabi wacu mu rurimi rw'iwacu, yuko nshobora gufasha. Nibaza yuko ivyo kurakora muri Limo TV ni ibintu bihambaye cyane twoshigikira. Ijambo rya nyuma nuko nosaba iwacu umuntu ashobora gutera ivyiyumviro ingene Limo TV yotera imbere, mufashe kuko turakeneye ibintu nk'ibi. Ubona muri iyi minsi la technology yateye imbere gose, mu gihe rero witanze ugashika aho ugeze ubu, nibaza yuko twebwe dukwiye kuja hamwe twagufasha, kuko ukugira ibintu bikomeye cyane, kuko ndabona iwacu hari ingorane n'ivyo mugabo naho hari ingorane hari abariko barakora ibintu vyiza. Abo rero nabo gushigikira notera kamo rero bako baratwumviza yuko mugira uko mushoboye mushigikire Limo TV, mushigikire umuvukanyi wacu Jean Pierre mu migambi yihaye, kugira ashobore kwigisha benshi, kugira ashobore kwigisha ugwaruka n'abariko barakura, tugumana karanga kiwacu dufashanye. Nibaza yuko mfashije mugenzi wanje n'undi agafasha mugenzi wiwe, uko niko tuzoshobora kwiteza imbere, niko tuzoshobora guteza imbere n'igihugu cyacu. Urakoze mushinga nawe Patrick kuduha umwanya no kuduha umuco no kuduha inguvu. Ivyo waciyemwo byagutumye ubahuri no munsi, ukaba wishinze gufasha abandi, akaba ari igikorwa cyo gukomera amashi. Bantu namwe mudukurikirana, inimero ziwe ngizaho hasi, umuntu wese ashitse i Toronto nibaza yuko atazozimira cyangwa ngo azimagirike. Nuko rero naho gutaha mukaba mwakoze mwakurikiranye Limo TV. Mugira amahoro aho muri hose. Murakoze.